Mu runani abahizi ruhurikiyemo amakoperative y'abarimyi b'ikawa bavuga ko bagiye gukora kugira ngo ntihasubire kwibonekeza imyidogo ku barimyi b'ikawa nk'uko vyabonetse muri kahise ngo aho wasanga umurimyi amenyeshwa ko ikawa yiwe yahomvye atazi n'ingene yagurishijwe. Vyashikirijwe na Itangishaka arongoye urunani abahizi hari kuri wa 14 Ntwarante umwaka wa 2022 mu nama yagiraniye n'abarongoye abandi mu makoperative atandukanye mu ntumbero yo kurabira hamwe itunganywa neza ry'umwimbu w'ikawa y'akanovera mu matonorero ndetse no gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi mu makoperative y'abarimyi b'ikawa. Angero naryo twihaye nuko umurimyi wese w'ikawa ahurikiye mu runani abahizi atosubira kugira imyidogo nk'iyagiye iribonekeza muri kahise, aho umurimyi w'ikawa yamenyeshwa yuko ikawa yiwe yahomvye ariko atigeze amenya ingene yacurujwe. Ni ukuvuga yuko kino gihe kuva urunani abahizi rufashe iya mbere mu kwegeranya abarimyi bahurikiye mu makoperative arima ikawa, twaciye dusaba yuko atakawa y'abarimyi bacu yoshobora kurengana agataka k'u Burundi amafaranga atabanje kurihwa, kugira ngo twevite izo nduru zagiye ziribonekeza muri kahise. Ari naco gituma uno mwaka abarimyi abenegihugu bahurikiye mu runani abahizi biruhutsa, kuko uwo mwaka wa mbere twatanguye gukorana nabo nta n'umwe yidoga, nta n'umwe avuza induru avuga yuko hari ikawa yoba yajagutse agataka k'u Burundi itarishe amafaranga. Bamwe mu barongoye amakoperative barashima cane kuko ngo kuva aho binjiriye mu runani abahizi ubutunzi bwisununuye. Bavuga ko amafaranga baronka azira rimwe bigatuma barangura imigambi itandukanye. Niyo nzima Lydia arongoye koperative Teza Imbere Ikawa yo muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Taja isata runani abahizi twarajuragirika, abarimyi ntibahembwa ku mwanya ku gihe co babanza kurondera abakiriya, hari aho tubaronse hari aho tubabuze, bakatugereka amafaranga uko bishakiye kuko babona ko atabandi boza baturengereza kubijanye n'igiciro, bakaduha igiciro bishakiye. Ariko turi mu runani abahizi bwa mbere na mbere baraduhembera abarimyi ku gihe, hanyuma n'ibikoresho dukoresha muri koperative tukabironka ku gihe, ibikorwa bigasha bigenda neza, abakozi dukoresha bagahembwa ku gihe, gutyo ubushomeri bukagabanuka kuko n'abakozi bari ku kazi muri koperative bahembwa ku mwanya kandi ku gihe. Kugeza ubu urunani abahizi ruhurikiyemo amakoperative ashika kuri 18 yo mu ntara za Bubanza, Bururi, Cibitoke, Gitega, Rumonge, Kayanza na Ngozi.